Uku kwezi kwa Ruhuhuma turiko turarangiza ni ukwezi kwatubereye ukw'imigisha myinshi. Ni ukwezi uko mwabikurikiranye abari baradufatiye ibihano babikuye bose. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana ubwa riti mbe Imana iri ku ruhande rwawe n'indi yo kurwanya muri kumwe nayo, kuko n'abakomeye bose uca batega imisi. Muri kumwe nayo urabatega imisi uvuga uti nta ngorane, murabe mu 2015 murabe ibyo twaciyemwo. Muga mwibuke yuko sogokuru yarigeze kuvuga ati bariko baturenganya, reka rero dutwara ubanza ku Mana. Ntavyo mwibuka ati tugende yoyo ntirenganya turushingishe kandi izotuha inyishu nziza. Twaciye mu bihe urabona cagiye batura amapine, hari umuntu yatubwiye ngo mwe murarindanana ngo twe tuba twirutse. Urabona ko amapine yagumasha gosha droite, abantu bamwe mutima bagasimwa n'umutima, abandi bakavuga ati iyo ni cayi nuko mutaza amabombe tuvuyemwo. Amagwangwara yayandi agenda arahurira. Mukaraba rero ngene baci bahaguruka bose n'isi yose. Amerika yaraje muribuka ngira abasamanta baza mu Burundi bakava muri audience, ukazibona umuntu acomotse agiye kuvuga n'abandi banyagihugu impande. Unavyibuka gira sinzi ko mukivyibuka. Bagahaguruka ahantu hose barazibira. Abarundi aho tugenda hose ugasanga umuntu aravuga Burundi atazi niyo buri manama yose. Bakatera amakambi, bagaterera rimwe ahazangagara hariya za ntuzeye muga nka saa 4 bakavuga ati mugume muhira tugwa dupanga karere kaca bihera. Demirikenze bagaca binjira Kabarore hariya mw'ishamba, bigaca bihera bakabaza ati none byagenze gute, bazishamba niryo ritanga raporo. Murazoteranya bijya byose. Mu nyuma ayibubanza barabaza ati bahereye ati wandikira WhatsApp baraza kwishura bigahera hose. Mugabo buke kwiyemera, inyigisho zo gukunda no kundisha igihugu, gukunda igihugu, kuzirikana ziratwanga mu gihugu cyose. Abarundi barabarundi bavuga ati reka turime dufungure, kandi iyo haze ibindi byose ni segonderi. N'impunzu ntizikenewe wihagiye. None basogokuru barambara igakera nuko mu vitamine nego igakera nta mpuzu zariho, barafungura bagaca biberaho c'est fini bigaca bihera. Natwe twagiye Imana iradufasha, igicu kiba ciza niko kiba mu Kirundi, turarima turimbura turahagarara. Umurundi hari abarundi bazi kuvugira igihugu, akavuga ati none mwese mwazanye demokrasi, mwebwe se mwazanye ibiri, none ko mutabikurikiza. Ega naha dusenga bamwe barahevye, abatanga kutwigisha ivyo gusenga tuja dusoma Bibiliya bare bihevye. Nitwe dusigaye nitwe tumerewe neza, abandi barakwevye. Muragenda mubaze hariya aruguru, iyo ruguru benshi ntibasenga. Nisengero usanga ari mwumwe ubushaje kubera atazi yagiye arashobora kuja mu isengero. Kinagiriye je ndabaza tuje mu misa ngo rega ntabaza, bararungika ibisomwa kuri WhatsApp bati uyu munsi muraza gusoma ngaha. Nishikano warungika kuri mobile money kwa patiri senganero beni shikano bararungika kuri telefone. Umva ndyarashanganye. Muravye rero ngene twagiye buke nta n'umusunikano nta niki. Abantu bari bateye akajagari muri coup d'etat 2015 baguma bazunguruka ku isi avuga ati bazohera nk'ifu y'imijira, baguma bagenda nk'ifu y'imijira bacomoka. Ibintu byose bamwe ngo biranditse.
abafise umutima mubi baragenda baravamwo murabizi ivyagiye birashika gushika umunsi safi muga none turabahinga twarabaye abahinga ku buryo ivyo byose tubishobora no ni Imana ubiteranije byose ko abantu baribagira haheze umwanya baca bibagira ntibiteranya bya byose kuva 2015 natwe ufata hagijya uteranye gusa ushike umunsi ucuraba yuko twiga abarundi twari kubishobora twebwe nyene uko nyene tubona twibereye ngaha mugabo koko kw'Imana kandi nkuko bivuze rega tugitangura gusenga benshi ubamengo turamaramara abantu baradutwenga ntavyo mwibuka bavuga ngo kuri gukora katamba ntavyo mwibuka bakabifata nk'ibintu by'ubusazi ntavyo mwibuka mwebwe mugabo uniteka turavye amahanga ine hagurutse gushikaho president wa Amerika avuga ikirundi murahibuka siniba mengo nivyo yari Obama yaravuze ikirundi igihugu 27000 km kare kiri ahantu mu gasoko impande ya Tanganyika yaciye avuga ikirundi nibintu kabisa uvuga uti Imana niyo nkuru uravye urugendo twagize ijambo ry'urufatiro ni ryiza cyane umwe wese rero nace agenda arabe apange neza avuga ati Imana uri impande yanje mugatana makosha nayici yanjye uri mukuri nihiza uri umuvyonzi ntiza naho usenga ntivyinjira mugevuge ati bajya barashize imbere kandi ndabona ko nta mungu buri sato ibidahizwe muga baragerageza none twibereye ngaha byapfuyeho muga nice dujya mu kondora zose kuko ari igihe bavuga ngo biriho abantu bose bashaka kurima ngo bizoza umuntu yavuze ati ibihano ni vyiza ndibuka umukuru w'inama nkenguzamateka ya Qatar tuko turaganira yavuze ati ibihano ni vyiza ati muzobibona ni mubandanye mukanyisha ati ibihano bikwigisha gukora ati ibihano bituma no mwijoro wiyumvira ingene uhindura utera intambwe kandi nivyo gukora umwavu mu Burundi twabigize kubera amagumi sogokuru ati kanyisha twikukira none raba bariko barabo isi yose bose bakarasaba Tanzania irasaba ati mwagize gato 500 toni n'into Kenya ikirasaba Ethiopia ikirasaba umwavu bivuye umutima wa Afrika mu Burundi ari gato kandi gakabayeho mu nduru mugabo urabona ko bakora libera isi Tanzania bararima imyaka 3 bashiraho wa mwavu baracarika kumera bashagina mu ishamba bakarima imyaka 3 bakacarika kumera bavuga ati no bizohereraye abarundi bazi batupangira karere batucangira umwavu tutabiza umwavu umwe uzana kanobera mu isi kadahera safi rero Imana ikume natwe ntawo turwanya dushimire nyenishobora mukuru w'igihugu cacu na leta y'u Burundi barakoze ijoro n'umutaga kugira Burundi usubire kuyaga mu makungu bakoranye umwete n'ubwira bahindura ishusho y'igihugu safi turashima amashira hamwe abarundi bose bavuze bati tugende mwibarabara twigine dushimire umukuru w'igihugu cacu na leta safi ubu dusigaye turi akarorero aho ugiye hose uvuye mu Burundi bahobaza ni ati bijya mugira nivyo twagiye ahantu muri Sudan muri disikuru bavuze bati twebwe turabatangarira aha muri Afrika nimwe mwenyene hafashwe ingingo z'u Burundi mubaza ivyo biraturaba ko tutarimwo ati safi
ati nta wundi abaza kw'isi ati muga mwe murabaza ko ivyo bintu mufashe izo ngingo nibiraba twebwe ko tutarimwo ibiza rero ati ico turakibemereye kabisa ati murakarorero ati turarema iyo tubonye rero nta mwebwe muvuze muti namwe kanyisha ni vyiza cyane biratanga n'icizere amajambo agira avuga muri iki gihugu y'ukuremesha abarundi safi muribuka zo gukura amajambo yavugiye muri sosumo muzorondere gikore cyabere muri sosumo nivyo yavuze ibi byose byama corona ugiye kuraba byose yarabivuze avuga ati uburundi mugabo uzoguma bumeze neza turaba corona yaraje tumwa twibereye aho nyene abantu bagapimwa ku buntu bagahabwa umuti ku buntu bagakira ibintu byose none nabandi bose babazungu bavuze bati namwege ntagafukamunwa gakenewe ni mubandaye mwizugurukira hose ivyo twahora dukize twebwe ubu batanga kubifata ubu niho bakibimenye nyuma y'imyaka 2 Mushanganje wa mbere ubwongeza yavuze ngo iki kuya nyene twigiriye tuti no reka twibananirize ukunyene ubu bose nivyo ariko arazamo ubu handi hose bavuze ngo nako n'ugupima corona ntibazosubira gupima abantu bashitse ubu menetse umutwe aramenya angene yifuza safi kweli ugasanga twebwe nitwiriwe turanazana abadogiteri bavyiga babifashe mu ngingo za misi yose amasengero mare musenga mu mupira twabana dukina mu mashuri twabandanije hose ntarakimwe none ivyo kubera ariko asubuhinga twakoresheje imana safi kweli urashobora rero kuvuga uti ibintu byose ngaha bimeze neza baduciri icobo imana ikavuga iti negative abo nabi wanje mwihenza aho mwaciye hapa katurengana ngo nizohemba abakozi imisi baducira ingana bazabona abakozi baguma bihembego ibintu biza cyane tuboneyeho rero akaryo ko gushimira ibihugu bigenzi tuvuze ibihugu bigenzi n'ibihugu byatugumye impande ati mwe muragowe reka tubagume impande reka tuze turavuza n'ingingo zibafatirwa hirya no hino ku isi bakazibloka ibihugu bigenzi burya hariho n'ibihugu byakutugwanya byahavuye bivuga ati twihenze hari abantu muri Afrika je nakunda kubaza none mwege muri Afrika turimwo none ko mushigikira ibihano by'iwacu mutatubagije ngo muze murabe n'ingene tumeze mbe nabaje muri Francophonie Kinshasa none mwema mwashigikiye gute ibihano by'u Burundi mwege muri Afrika ngo byavuye Paris urumva bazana ibintu biri kompoze iki bagaca basinya kubera iki ntibanka umengo ntibikukiye kuko mugabo usanga umwe n'umudepite nga afise inzu inyambari nisi ubundi aririre abana we niyo baba n'umugore akibera muri Afrika wenyene urumva bagize ikintu aca sinya je kibazo cyo muri Mali nakibajije Kinshasa ndabaza nayo kumuraba Mali murashobora kwemera ingabo ziza mu gihugu zikaca mu kubiri ngwino ingabo za leta ntizizojaho ega muri none bajayo haje abasoda ba leta ya Mali nibaje muri none bari baciye ati aha ni mwinjira je nabwiye none tweko twagize geriya muri desert bari mu mazi bakuye none ko twagize geriya muri desert njya zivahe kavyo bazo twabajije ngo yango nitugomba kubivuga ngo bacha twice iki gihugu cyacu ni paradiso dushime kabisa dushime imbono y'indongozi zacu ibihuriro byatugumye impande ni ibi twagumanye bafata ibihano bati oya doshe z'u Burundi zirengana ngaho u Burundi muraburenganya buri mukuri Jindi buka President Magufuli avuze ngo bahamagaye abadiplomate bose 180 bari Dar es Salaam bavuga bati igihugu cy'u Burundi su Rwanda niko ashiko introduction imeze ati u Burundi ntangabo nimwijayo yaciye avuga ati je ntwara East Africa ntimwabimbwiye nizigenda yivya jamap nibiki mapro yaciye avuga ati je ntwara East Africa ntibambwiye
ntibigenda acabwira ntuze ministre wa ressources sérieuses Mahiga webwe ndorondere Zuma kwa mama ati niyo bari yadisabe umusangayo niyo bari muhira South Africa umusangeyo nimba yagiye kumusenyi hariya muri Aziya umusangeyo bitatu ati umubwire yuko zitagenda kuko je ntavyo nzi safi kweli umva uri kumwe n'Imana bose bacha abavugizi biwawe bose acha mberavuga n'ijambo ati mugende muhemba abakozi mugende mugarukana umutekano mu gihugu ibindi byose tuzobikorana ibindi byose tuzobikorana tuzogwa n'intambara hamwe kandi gushaka ku munsi wa nyuma intambara yari imwe ubu rero Tanzania n'ubirabandana dushimire kandi n'abanyene kuko byarashitse n'ivyo badufatira ibihano mugabo kibise kudufatira ibihano kibi no kudufatira ibihano gacugumayo kazima baciye bavuga bati turavye nyene bikuragenda bajya abantu bari mukuri ukuri guca muziko ibyo rya basogokuru bavuze kandi ukanyishije kukuri basha kurateba mugabo biraja habone